abanyagisagara ca Bujumbura mu vyumve neza, dutegerezwa kubona imiserege yose mu gisagara ca Bujumbura ibona, dutegerezwa kubona ubwo bucupa bw'amazi bagenda barata mw'ibarabara atabukihari. Ndabivuze umukuru w'igisagara ca Bujumbura ari ngaha, kuko hariho abica amatwi. Twarabivuze yuko abantu bagenda barata umwanda mw'ibarabara dukwiye kubafatira ibihano. Nsavye wewe mukuru w'igisagara ca Bujumbura, sivyo ngusavye nivyo ngutegetse, iminsi 3 wewe nyene uzokwama uriko uraba ibijanye n'isuku mu gisagara, iminsi 3 mu ndwi. Comment le projet se présente. Ce projet est un don du peuple japonais et il a dans ses composantes la composante du chantier naval qui se trouve ici, la composante du terminal à conteneurs qui est celui-ci. Il y a la composante de la déviation du canal d'Obuyenzi. Dans le projet, il est appelé canal d'Obuyenzi. Son canal, au départ, il passait par ici et il déversait les résidus venant des quartiers à l'intérieur du bassin portuaire. Son canal a été dévié et maintenant, il est passé par ici et il se déverse dans le lac derrière. Notre composante concerne le dragage et l'élargissement du bassin portuaire. Ce bassin subit un dragage pour élargir le bassin portuaire, étant donné que le port de Bujumbura est en train de s'agrandir et est censé accueillir des gros bateaux qui vont amener des conteneurs à ce terminal conteneur qui se trouve ici. Ce conteneur a été conçu pour accueillir 360 conteneurs de 40 pieds. Donc, ce projet est d'une grande importance pour le pays, étant donné que les bateaux qui allaient être préparés dans les autres chantiers navals seront préparés ici au Burundi. Donc, les devises qui étaient payées à l'extérieur
là où ils vont réparer les bateaux seront alors payés ici au Burundi, ce qui va augmenter l'économie du pays. Ça, c'est le garage où il y a des machines qui vont servir à la réparation des bateaux. Ça, c'est une grue qui servira à déplacer les pièces d'à peu près 3 tonnes des bateaux pour aller dans cet atelier ici pour subir des réparations. Cette grue aussi, c'est une grue qui tourne. Cette grue aussi pourra déplacer les pièces qui se trouvent ici, qui ne peuvent pas être transportées par une main-d'œuvre humaine, pour les déposer ici à ce chantier naval. C'est-à-dire que les bateaux qui viendront être réparés viendront par ici et entreront par ce passage jusqu'au chantier naval. Voilà, Excellence, Monsieur le Président de la République, et brièvement comment se présente le projet. ndagisubiremo neza, naho baciye ujya muhora ntibisigura ko imyanda izoba iri mu miserege y'Ibujumbura izotuma amazi agenda. Hategeza kuja muri Tanganyika amazi, ituvuze ko hajayo imyanda. Abanyagisagara ca Bujumbura mu vyumve neza, dutegerezwa kubona imiserege yose mu gisagara ca Bujumbura ibona. Dutegereza kubona ubwo bucupa bw'amazi bagenda baratamwe ibarabara atabukihari. Ndabivuze
umukuru w'igisagara ca Bujumbura ari ngaha, kuko hariho abica amatwi. Twarabivuze yuko abantu bagenda barata umwanda mw'ibarabara dukwiye kubafatira ibihano. Nsavye wewe umukuru w'igisagara ca Bujumbura, sivyo ngusavye nivyo ngutegetse, iminsi 3 wewe nyene uzokwama uriko uraba ibijanye n'isuku mu gisagara, iminsi 3 mu ndwi. Nje gutembera mu gisagara nkabona imyanda, niwe nzohamagara, uzoba utabibonye, kuko ninagutaka kubibona ari huba. Nanje mba mu Burundi bwose, izari ikimenyetso yuko atanaki muri kurakora. Iminsi 3 mu ndwi igenewe inspection y'isuku mu gisagara. Uko nkubwiye nawe ubibwire ba musitanteri babibwire ba chef de zone babibwire chef de quartier abibwire umukuru w'ibarabara, gushika aho tuzobona amabarabara yose y'Ibujumbura atamucafu uhari. Ico ni cambere urwanya umucafu. Ntutinye guca amande umuntu imbere yiwe hari umwana, ntutinye ko banka kurikora ku neza. Eka twebwe natwe twemera ko bantu bagwara tubona. Imvura iratasuye, ikigira kabiri si isuku gusa gushariza igisagara, dutera amashurwe. Umwe wese atere imbere yiwe amashurwe. Igisagara ca Bujumbura kiri igisagara c'abantu, atari igisagara c'akajagari. Inama ndayihejeje, none ko umushefu ari hari cugenda ugirisha inama nawe. Sawa. Kuza turajyana kana, il est temps d'en finir avec les narratifs du passé. On doit commencer la voie du développement vers le Burundi développé. Et on ne pourra pas le faire sans commencer par la vraie fondation. C'est la base. Excellences, mesdames, messieurs, ce projet se concrétise au bon moment car le transport lacustre sur le lac Tanganyika constitue un avantage comparatif par rapport aux autres modes de transport dont le pays dispose aujourd'hui. Il répond au désir du gouvernement du Burundi qui attache son importance au développement des ports et à la navigation maritime afin de réduire les coûts de transport des marchandises importées ou exportées. De ce fait, la robustesse et la qualité des infrastructures remises dans le cadre de ce projet de modernisation du port de Bujumbura, ainsi que le respect des délais d'exécution, devraient servir de référence aux entreprises chargées d'exécuter les autres projets portuaires en cours, notamment le projet de réhabilitation du port de Bujumbura, financé conjointement par la Banque africaine de développement et l'Union européenne, et aussi le projet de construction de port de Rumonge, financé par la Banque mondiale. Point n'est besoin de venir encore rappeler au cadre chargé de la mise en œuvre de ce projet de faire preuve d'abnégation et d'un grand sens de déontologie professionnelle dans le suivi et l'exécution des travaux tels que prévus dans les bases contractuelles. Quant à ces infrastructures que nous inaugurons, j'interpelle ceux qui seront chargés de les opérationnaliser, de se préoccuper de tenir leur maintenance et leur rentabilité afin d'améliorer les services rendus au port de Bujumbura pour la satisfaction des usagers. Nk'uko nama nabivuze, uyu n'umutahe turose kandi mutahe uhambaye uhimbaye turose tukeneye. Rero tukamishe umwimbu mu kubungabunga no gukoresha neza ibi vyiza turose ku neza y'abenegihugu. Aha ngira ngo abarongoye iyi port ya Bujumbura muca muvyumva ico mujejwe, ikizobuza ko tuza turahaca turaba
ko muriko muhakoresha nk'uko bikwiye, hategereza gukamishwa umusaruro. Mboneyeho n'akaryo ko kuvunira akagohe abanyagisagara cyane cyane aho ngaho i Bujumbura, ndabasaba yuko mubungabunga neza inyubako rusange zose ziri mu gisagara, mwame muzisukurira kugira ngo imvura ntize izidusahure. Ikindi tutokwibagira nuko iyi migambi leta iri kwishyiraho mu ntumbero yo korohereza abenegihugu mu bikorwa byabo bya misi yose, na cyane cyane mu gisata c'amahinguriro n'ubudandaji, ko abantu bose bagifata nk'ama bakabona ko ari bakwe barose. Mpamagarire abagwizatunga kugwiza umwimbu mu bisata nduzabutunzi mu ntumbero yo gukamisha umwimbu ikiyaga ca Tanganyika n'ibivuko byaco. Ndashimiye cyane abarundi bariko barakora amato, barabonye yuko bariko barakora amato menshi ngaha, kandi dutera intege n'abataratangura nabo kugira ngo batangure dukore ubwato bwinshi kugira ngo dukomeze ubudandaji muri iki kiyaga ca Tanganyika. Si ivyo gusa, turashimira na bagwizatunga bo mu gihugu ca Kongo nabo muri Tanzania, kuko nabo nyene bariko barakora amato menshi. Ni ngombwa ko iki kiyaga tukibona kiriko kiraramira abenegihugu b'ibihugu bikigize. Si n'ivyo gusa, ababizi bama bariko baradutwenga, aha mu kiyaga Tanganyika ifi iravuka igakura igasaza igapfa atawiriye, kandi Imana yiremeye kuribwa. Arico gituma nosaba yuko abagwizatunga mutangure mukanure, so kurima no korora gusa no kuroba birimwo. Dukore amato yo kuroba vy'ukuri, izifi Imana yaturemeye tuzikamishe nazo zitugirire akamaro. Erega abazi byo kuroba baradutwenga. Excellences, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier encore une fois le gouvernement du Japon qui a fait le choix de soutenir ce projet et d'accompagner notre pays dans sa quête de développement et du lendemain meilleur de notre population, tout en réitérant l'engagement du gouvernement du Burundi pour le renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays frères et amis. Je remercie également toutes les parties prenantes dans la réalisation de ce projet, surtout les ingénieurs et les autres techniciens, ainsi à vous tous qui avez soutenu de près ou de loin la réalisation de ce projet. Et ceci, c'est mon appréciation que je procède aux cérémonies de remise des infrastructures du projet de modernisation du port de Bujumbura sous l'appui technique et financier du gouvernement japonais. Maintenant, le projet est entre les mains de l'autorité maritime et il revient à vous de le gérer. Ntimuvuge ngo ahi wanje ndahejeje hasigayeho mwongere. Ubu ni mwebwe rero mugiye kuba abongere kandi mukamishe iki ciza turose. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous remercie de votre amour.